ndakunda kuramukanya amahoro ngira ni shalom. Reka manze nshimire cyane Kivodo adufashije mu kinjira neza mu rubanza guno munsi. Na cyane muri no rubanza turimwo umunsi neza ko twari turindiye turi benshi kandi nkuko mwage murebona ku ma invitation canke ku butumire muri rusange bwadutumiye twese turi hano. Isango ryari ikibanza cari iki none rero ndazakoresha ijwi rinini kubera ko ndabona umenga turi mu muyaga ariko nta bintu byinshi tuza kuvuga. Hari ikintu Kivodo yavuze ati uwitwa Juli canke Juliana Itangishaka yashaka ari kugira ikindi kintu kanaka ahaza aramenyekanisha ibindi bintu ariko kuba yafashe ino nzira agakora icitwa Juli Entertainment ubwo ntuvuga yuko yashatse ko kiba entertainment nyene kandi entertainment ni kuvuga ngo ni imyidagaduro muri rusange. Mu kwidagadura rero nta bintu byinshi cyane wana yuko turi n'abajene nta bintu bya bisamaraso ashushe nta bintu birefu tuza kujamo. Niyaza ko ni kuno munsi nkuko nari ntanga ndabivuga munyemere manzi ndabashimire abantu mwese twitavye kuno butumire kubera ko hari nabo byagoye ariko twebwe twitanze tugashika kuno mwanya tugashika muri kino gikorwa. Munyemerere ndabashimire tubashimire cyane muri rusangi ko mwitavye ubutumire. Mureke mwebwe kwikomera amashi ndabakomera amashi twebwe tubakomera amashi mwakoze cyane. Naho mpereye kandi ndabaha nikaze kandi muri kino gikorwa ni Juli Entertainment. Ngiye guhera novuga kuri presentation canke mu mwidondoro wa Juli Entertainment muri rusange. Juli Entertainment ni iciyumviro kikaba n'igikorwa cyitwa Itangishaka Juliana nkuko mwamatswa mu vyumva. Itangishaka Juliana ni iciyumviro ciwe ikaba n'igikorwa ciwe muri rusange. Uwo nawe akaba asanzwe ari n'umuvuka ntara iyi ntara nyene turimwo ya Bujumbura ni hano nyene mu gihugu cyacu Burundi ariko asanzwe kano kanya tuko turavuga aba muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Hanyuma nkuko navuze asanzwe avuka hano nyene mu gihe kitari gito rero amaze ari muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Mu gihe kitari gito yaramaze atari hano mu Burundi yahisemwo nk'abandi nkuko basanzwe babikora yahisemwo kugira iciyumviro cyuko yogira icaterereye nawe mu hano mu gihugu ciwe c'amavuko igihugu ciza c'u Burundi. Muri uko guterera rero avuga ati nta kundi ndabigenza atari kumanza kugira umutima ufasha kugira ngo muri kwa gufasha abantu benshi bafashwe hanyuma hanafashwe impano zitandukanye. Ndiko ndaza bokegwa mwumva icyatumye ijambo entertainment riza muri bino bikorwa vya Juli canke Juliana Itangishaka. Mu gufasha impano zitandukanye harimwo abaririmbyi bazofashwa, harimwo ugwaruka rutandukanye rusanzwe rufise izo potentiel canke ubwo izo mpano. Ugwaruka rwinshi ni gusanga rufise izo mpano benshi amaze gukura bakagera mu myaka ikuze hari gihe bisanga batagishoboye no kudevelopa za mpano baba bari bafise ariko iyo bafashijwe bakiri ugwaruka bagafashwa bakiri mu myaka mike birafasha ko ugwaruka babana canke yamiyabaga badevelopa za mpano bari bafise bikaza guterera mu iterambere ry'igihugu. Naho rero Juliana Itangishaka avuga ati aho nkwiye gutangura gufasha ni muri ugo gwaruka naho hasanzwe hari impano. Naho ahari impano ni hehe? Ni mu gwaruka muri rusangi. Muzobona rero ibikorwa nza kuvuga muri rusangi biza kugaruka cyane kugwaruka ku mpano z'ugwaruka n'ubazofashwa cyane ari ugwaruka muri rusangi. Reka rero muce munyemera muri no ntangamarara ndiko ndagira nubwo yari yagize umwidondoro muri rusangi ndawufatanye no mwidondoro wa kino gikorwa muri rusangi ko maze kwa muvyumva nyene gikorwa canke nyene ciyumviro yitwa Juliana Itangishaka.
akaba afise umuserukizi ni Igor Burundi musanzwe muzi, akagira umufasha mu bijanye no kumenyekanisha amakuru, uwo nawe ni jewe ndiko ndavuga MC Shalom canke Manyisi Franzima. Tukagira hakabaho kandi n'usanzwe ari umunyamabanga yitwa Irene Irankunda, naza ko muriko muramubona. Hari n'udufasha mu gutanga ivyiyumviro canke mu guhanura, ni umuhanuzi yitwa Nkizirabona Amos, n'uyu turi kumwe hano. Twinjira rero mu gice novuga gikurikira, ni nka development bino turimo mu mbono kazoza y'igihugu. Igihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060. Witwa Juliana itanga ishaka, uyu nyine tuko tuvuga muri vya vyimviro yahera ko agira, yavuze ati nta numwe akwiye gusigara inyuma muri rya terambere tuko turaviza cyangwa tuko turaraba imbere. Na cyane ko rya jambo rivuga riti turi kumwe kese birashoboka. Mu vyimviro vyiwe rero amafaranga yiwe canke uburyo yoba afise yobukoresha mu bindi, ariko muri ya mbono kazoza mu gihugu cifashe mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, yashatse ko dufatana amaboko, yashatse ko afata amaboko abandi. Acakura rero citwa Juli Entertainment. Juli Entertainment nayo irimwo ibi bikurikira, harimwo icitwa artist management canke kumanaginga abanyempano. Ndaza kuza hepfo ndabivuge gatoya mbega bizokorwa gute, ariko ico nico cambere kiri muri Juli Entertainment. Hakabaho kandi ca kabiri citwa Juli Competition. Juli Competition harimwo competition ko mu vyumva, harimwo uguhiganwa, ni ugwaruka ruzohora ruhiganwa, hanyuma abagira amahirwe canke abagize amashance, kuko barashaka kuba bashoboye bose, ariko ugasanga amahirwe yagize umwe, babiri canke batatu. Ndavuga hamwe usanga tuvuga ngo wabaye wa mbere, wa kabiri canke wa gatatu, suba ko batabishoboye, yarinze gira pa canke intambuko yo gushika muri iryo higanwa. Uko bigenda kose nuko aba yumva ko abishoboye. Rero amahirwe usanga yagize uyu canke uwundi mu bya bibanza tuvuga ngo ari mu kibanza ca mbere, ca kabiri canke ca gatatu. Ni competition rero zizohora ziba mu citwa Juli Competition muri Juli Entertainment. Rizoza ari higanwa ku baririmbyi. Ndavuga abarinzi kubera ko nico gisata ca mbere kizotanga gukorerwako, nubwo harimo n'ibindi bisata bizohora bikorerwamwo atabaririmbyi gusa. Maza kuvyumva hepfo gato yuko nk'igisata c'abarinzi cyo kigiye kuba gitangurirwako ubu vuba. Harimo kandi icitwa Juli Event. Juli Event ni Juli Entertainment zohitegura imyanya canke ibihe byo kuryoherwa kumwe n'abartiste batandukanye. Muri evenema haba harimwo muziki, muri evenema haba harimwo art zitandukanye, abashobora kubagira amakomedi, bashobora kuba batumiwe, aba DJs canke bamwe bacanga imiziki baba batumiwe. Ni ivyo mutuzosanga muri Juli Entertainment. Hazobaho gutegura ibirori bihuza abartiste batandukanye, bakaza tukaryoherwa, ariko kandi hakabaho nukuriha agafaranga kazoba ari gato katavuna. Uti kubera iki? Ni kubera ko mu gikurikira ngiye kuba ndakubwira harimo icitwa Fondation Juliana. Fondation Juliana nayo ni igisata kizoba kiri muri Juli Entertainment, kizoba kijejwe gufasha abatandukanye. Wanashima kino gisata kizokorera cyane hagati mu gihugu, atari hani Bujumbura gusa, kubera ko hagati mu gihugu niho dusanga bamwe canke mbere benshi badafise access ku bintu byinshi bitandukanye. Ndavuga nko kuri access kuri santé, access kuri education. Usanga ari ugwaruka rumwe rumwe abafise imyaka mike hariya bishika bagaheba n'amashure kubera ko
bataronse ubwo bufasha bishika amagara yabo ugasanga ntifashe neza kubera ko bataronse ubwo bufasha. Hamwe ubwo rwaruka ruri hariya hagati mu gihugu bwogirirwa ibakwe rugafashwa mu bijanye n'amagara yabo, twoja gusanga rwaruka twifuza kubonamwo yambono kazoza tuguma tuvuga, rwaruka twifuza kubonamwo impano zitandukanye, twoja gusanga tururonse babana bapfa badakwije imyaka 5, ibitigiri vyinshi usanga bigenda biravuga mu haro bimwe bigenda biratangwa na sante, twoja gusanga vyagabanutse. Baba jene tubura kubera ko bagize amagara mabi, twoja gusanga tutababuze. Rero ni Fondation Juliana izoja gukorera cyane hagati mu gihugu kugira ngo bafashirize muri izo secteur, nako ndavuga cyane muri secteur ya education na secteur ya santé, muri rwaruka ruri hariya hagati mu gihugu. Muti kubera iki hari hagati mu gihugu? Navuze ko ari kubera ko ariho dusanga ibiharo byinshi by'urwaruka rugira accès nto kuri santé ndetse no kuri education. Muri kwa kundi navuga nti ndaza kubisigura buke buke, icyitwa artist management muravyumva yuko harimo abaririmbyi bazoza bafashwe na Juli Entertainment. Juli Entertainment izofata abaririmbyi aga kuri 3, ige kuba yakira abaririmbyi aga kuri 3, muzomenyeshwa vuba. 2 bazoba ari mu baririmbyi mwari musanzwe muzi canke bari bamaze kuba bagira pa muri entertainment canke mu myidagaduro, ibafate ibaduze ibafashe mu bishobora kubafasha kugira ngo nabo impano zabo ziduge. Ariko kandi hazobamwe n'umuririmbyi umwe muri ya competition igiye kubitangura kuva uno munsi nyene tuvuye hano muri kino kiyago cyo turagiranira. Nukuvuga abaririmbyi 3, 2 mu bari bamaze ko batangura, habo kandi n'umuririmbyi umwe azavuye muri ya competition igiye kuba itangura. Ubwo nukuvuga ngo igisata ca Juli competition kigiye kuba gitangura buno nyene. Nitwava hano turabwira ukuntu bice bigenda bibandanya. Aho ni kuri kimwe ca mbere navuga ca artist management, ariko kandi iriho ica kabiri ca Juli competition kandi gifatanya ko mwavyumvise yuko harimo n'umuririmbyi azoca ava muri competition yabaye wa mbere, asanga 2 baza bamaze ko bafatwa na Juli Entertainment ngo baje gufashwa kugira ngo kibi gitigiri cy'abaririmbyi bagera kuri 3 nkuko namaze ko ndabivuga. Juli competition rero igiye kuba itangura, izoba ari competition y'abaririmbyi nkuko namaze ko ndabivuga, ariko izohora ibera kuri Facebook. Kano kanya nyene ndiko ndavuga ushaka gutembera urubuga rwa Juli Entertainment kwa Facebook, ni naho hazoca competition. Ugiye kuri page ya Facebook kandi kuri rubuga rwa Facebook kandika Juli Entertainment, ucubona ugo rubuga, hanyuma ukandika message ikakigwa mu gihe uba wifuza gukompeta canke guhiganwa muri Juli competition. Ni abazo banditse ubwo butumwa bazegeranywa, hanyuma babwigwe mbega bige ko bibandanya gute. Kuri urwo rubuga nyene officiellement niho hazohora haca ibikorwa byose by'iyo competition bige ko bitangura kano kanya nyene. Abazo bamaze kuba batanga amazina yabo, bamaze kuba berekana ko bari intéressé canke bumva ko bagiye ko bahiganwa, urwaruka rutandukanye ruzavuga amaze kwerekana ko rugiye ko ruhiganwa, bazoca amazina yabo yegeranywa, hanyuma babwigwe ibigiye ko bitangura ukuntu bizoba bigenda kugira ngo batogwe. Neza ko abanditsi n'amenyesha makuru bazosubira kandi bahamagagwe muri finale y'ino competition igiye kuba itangura kuri uno munsi nyene. Harabwa mbega vyagenze gute, na cyane ko urubuga rwa Facebook rwa Juli Entertainment ruzagwagira ruratanga amakuru kimwe ku kindi. Ica gatatu ni Juli event, nabivuze ni ama evenement agiye kuba atangura, naho nyene navyo nyene muzobisanga ku rubuga
rwa Juli Entertainment, urubuga rwa Facebook, muzohasanga amakalendriye azohora akoreshwa. Wanashima sikera ubu nyene vuba mugiye kuba mubona evenement igiye kuba itangurira izindi, muzobimenyeshwa navyo nyene ku rubuga rwa Facebook rwa Juli Entertainment. Aho navuze yuko nkuko nabivuze ni hazohamagagwa abarindi bafasha muri iyo evenement mu kuryoherwa, hazohamagagwa abacanga imiziki binashobotse, kubera ko tutari mu gisata cyo kurimba gusa, hazohamagagwa n'abasanzwe abakomedien canke abasanzwe bakorera muri ya secteur yo gutwenza, bahamagagwe bakore muri iyo evenement, hanyuma habeho kuriha amafaranga atazo ari menshi cyane mu kibanza muzomenyeshwa. Igituma navuze ko ari kurihisha nace nayifatanya na Fondation Juliana, ariko niza ko mwace muvyumva, ni kubera ko uburyo buzova muri izo evenement ziko zirakogwa buzoza gufasha muri ca gisata navuga citwa Fondation Juliana. Fondation Juliana izokorera muri bya bisata bitandukanye navuga mu ntara zo hagati mu gihugu, tuja gufasha mu ntara zo hagati mu gihugu, na cece muri secteur ya santé ndetse na education. Ica kane ni icinye ca Fondation Juliana cyo sindagarukako, ariko kandi ica nyuma ni citwa Juli Media. Ivyo bikorwa vyose bikorwa na Juli Entertainment. Mwavyumvise ko bwa mbere mu buryo bwo gutanga amakuru ya Juli Entertainment bizoba bisangwa ku mbuga zitandukanye za Juli Entertainment, ku rubuga rwa Facebook ndetse n'izindi mbuga zikwa zikogwa. Hazobaho kandi na media izo bikorera en ligne, naza ko navyo nyene muzobimenyeshwa. Hazoba na media izo bikorera en ligne kugira ngo ibizo biko birakorwa na Juli Entertainment vyose hashoboke canke habeho uburyo biba mediatize. Tuzobona ama evenement tuzokora azoshirwa kuri iyo media, ama evenement atandukanye yaba y'umuziki canke yo kuja gufasha muri rusangi, ndetse n'ama competition yose azoba ari karaba bizoba biriko biraba mediatize kuri media ya Juli Media. Nukuvuga ibyo byose izo mbuga zitandukanye, hazobaho Facebook, hazobaho Instagram, hazobaho na YouTube. Media ya YouTube izoba ikorera en ligne. Ivyo bintu iyo secteur mu bijanye na media byose zo bihurikiye mu citwa Juli Media. Ni naho nyene rero ibikorwa bitandukanye biri muri Juli Entertainment biba bigarukira, bavyumva ko ibikorwa bigera kuri 5. Ivyo byose bikaba bizoba bihurikiye mu citwa Juli Entertainment muri rusangi. None rero munyemerere dufatiye ngaho, dufatire hano, dufate kano karyo kugira ngo tubamenyeshe yuko kuri ino genekerezo rya 5 mu Kakaro umwaka wa 2025 ibikorwa bya Juli Entertainment byuguruwe ku mugaragaro Ices muri kino kiyago n'amenyesha makuru muri kino kibanza. Munyemere tubikomera amashi kubera ko ni icifuzo gishikiwe. Sinorangiza rero ntabashimiye kuba mwitavye bino bikorwa, mukitaba buno butumire bwacu, ubutumire bwa Juli Entertainment muri rusangi, kandi nshimira abantu bose bariko baragira ico bakoze mu kugira ngo ugwaruka rutera imbere biciye mu kumenyekanisha canke mu gushira habona impano zabo muri rusangi. Hariho abantu bitanga bakorera ku mamedia yabo, bakorera ku masamirizi atandukanye, amamedia akorera en ligne atandukanye, hari n'abakora ku giti cabo bagatanga amakuru atandukanye, abafise imbuga zabo ziri officiel bakavuga bati no rubuga nta kinda rukoresha atari kugira ngo nshira habona canke mfashe ugwaruka rufise impano zitandukanye. Ico sino reka ugenda ndagishimye kubera ko muri mu batuma yambono kazoza tuko turavuga igihugu cifashe, igihugu giteye imbere, tuzogishikira na cyane ko ivyo byose tuko turavuga
tubikonta canke tubiharura kugwaruka muri rusanzwe rufise za mpano zitandukanye turiko turavuga. Munyemere rero ncindangiriza hano umwanya Chelsea tusubiza, ariko kandi nyaza ko za kubaho umwanya uza kuba tagize hari cyo atatahuye canke afisa akabazo kanaka aze kuba akagira, ariko kandi agatasinze ko igo mwavyise yuko asanzwe ari newe muserukizi wa Juli Entertainment muri rusange, agire ni haba arico yongera ko canke yuhira kubyo nako ndavuga abivuga kwishyura mu bibazo nta kibazo. Yes, araza kwishura mu tubazo tutandukanye tuko turabazwa. Nuko murakoze. Ashimire kuri uno mwanya mumpaye. Ikintu ca mbere no vuga no kubashimira kuba mwashitse hano kuno munsi mwiza wa gatandatu. Turi hano nk'abaserukizi ba Julian Tangishaka ari warongoye Juli Entertainment igizwe n'ibisata bitandukanye ko bagiye barayivuga, harimo Juli competition, harimo Juli event, harimo kandi na Juli media, harimo na Fondation Julian nkuko bagiye barayivuga. Ikintu numva noza kongera ko ngaha ni ikintu kijanye na competition. Ino competition iratunganijwe cyane gose ku buryo mudashaka kuba mu byibaza ko ni gikorwa kitazokora Igor, ni gikorwa kandi kitazokora Shalom, ni gikorwa kizokora abantu bose bari muri industry, kuko hazobamwe baririmbyi, hazobamo kandi aba influencers, hazobamo aba tiktokers, hazobamo abamenyesha makuru mwebwe, hazobamo kandi n'abantu benshi batandukanye bazo bari makino gikorwa kugira ngo dushikane kure abanyempano batandukanye bari ngamu gihugu cyacu Burundi. Icambere hangire no gushikana kure abanyempano bataragaragarizwa impano zabo ngamu Burundi. Kigira kabiri gahunda yiwe no gufasha abantu batagira ikintu bashobora kuba bo kwishoboza hagati mu gihugu, ari naco kiri muri Fondation Julian nko bagiye baravuga Shalom. Kindi naco ni Juli competition, kwiyandikisha ni guca ku rubuga rwa Juli Entertainment. Kuva no mustake ya gatanu batanze urusha ko ari umunsi wo kwiyandikisha gutanga no munsi kugira ngo umuntu wese afise impano yandikishe, na cyane cyane kuririmba bice kwa n'urubuga rwa Facebook rwa Juli Entertainment. Kuri Facebook azotanga link n'izina yiwe n'intara asanzwe avukamo, apari intara bamwe kuko intara bamwe ashaka kwanga mu gisagara mugavuka mu ntara y'umuntu. Atanga link, izina yiwe n'intara avukamo na telefone yiwe, gutyo baca bamushyira mu rutonde. Muza murabona yandikwa ngende genda yagenda kuri Facebook ya Juli Entertainment. Yabivuze neza ko ino competition izobamo nk'ibiteramo, kuko finale izoba igiteramo, 8e de finale izoba igiteramo, 4e de finale kizoba igiteramo. Mwani majambo si ibintu bizobera muhiri wanje canke bizobera muhira kwa Shalom, ni ibintu bizobera ku mugaragaro. Nimba batanze ko bishobora kubera muri Nueva, bikabera muri Nueva kandi harimo n'abandi batandukanye nga mu Burundi. Mwani majambo amafaranga zo kwinjira yakoze mu kwinjira ku muryango nkuko iteko ryavuye kwa Juli Entertainment azofasha abantu bari hagati mu gihugu baje batagira ikintu bashobora kuba bo kwishoboza bivuye muri Fondation Julian. Nico kintu mva no shimikira ko cyane, mwumve ko amafaranga agiye kuza mu mufuko kwa Shalom cya kwa Julian Itangishaka, kuko kuba yashizemo uburyo mwa bino bintu nuko adakeneye amafaranga mwa bino, aho bakeneye ko ashigikira impano z'u Burundi, akanashigikira kandi n'abantu batagira ikintu kwishoboza. Hano bifatanya event, bifatanya kandi na competition, birafatanya kandi na Fondation Julian. Bino rero ni bimwe mu bintu bigiye kuba bikogwa n'uwita Itangishaka Julian asanzwe arongoye Juli Entertainment nga mu Burundi. Murako yagiye kuba ija ku mugaragaro mu kubashimira mwe abamenyesha makuru mwashitse hano kugira ngo mufashe Julian mu gushira ku mugaragaro kere gikogwa, ari nako kanya muca mugira nibazo mushaka kuba mubaza kwa kino gikogwa mu byo twagiye turatanga byose. Nibaza ko vuba cyane igiteramo cya mbere kiratangura mu gihe hashobora kuba bamenyekana abagiye muri 8e de finale, kuko 8e de finale izoba haje muri 4e de finale, baje muri 2e de finale, mu nyuma bakore finale n'abarimbi batandukanye nga mu Burundi bashaka kuba bane batanu sinzi mugabo bazwi. Ariko hambavu yaho bavuze ko umwe mu baza batsinze azoronka iba kujyo kuja muri management ya Juli Entertainment, muri management ya Itangishaka Julian. Nivyo murakoze nk'umuserukizi wayo, niyo jambo numva no kongera ko murakoze. Murakoze cyane amashimeshi. Gore yabivuze ndetse na MC Shalom, nta byishingiye kongera ko, nta byishingiye kuvuga cyane, ahubwo ni juste gushimikira cyane. Ariko aravuga yambajije ati mbega bona bizobikwa gute, bizogenda gute.
nk'uko babitwiganiye bavuze yuko amafaranga azoboneka ndetse n'uburyo bwose buzoboneka ni juste kujana muri no fondation Juli Entertainment kugira ngo dushe gufasha bamwe na bariya bantaho nikora n'abandi bagiye batandukanye. Rero nico hanini novuga, ibindi tuzogenda turabimenya buhoro buhoro. Urakoze.